ikaze muri BNP Sport nibaza ko mumeze neza cyane turagase muri BNP Sport turagira ku nkino zitandukanye aho namusuje kwaragira ku mashampiyona ku mugabane wa Buraya amashampiyona ku mugabane wa Buraya yararangiye menshi twamaze kumenya ama equipe agiye kwitabira Ligue des Champions twamaze kumenya n'ama equipe yatwaye ibikombe mbe niki cyafaje abamenyereza bamwe kwitwa neza muri ayo mahiganiro tuje kugaruka kuno munsi mfise umutumire ni wagiye kumfasha guca hirya no hino byose nabateguriye ni Landry Neymar ikaze cyane Landry. Ndagushimire cyane bwana Richard. Tujogarwa ku makuru yo ku mugabane wa Buraya ni Jurgen Klopp ni wasubiriye Jurgen Klopp Arne Slot yatwaye ikombe cya Premier League muri saison yiwe ya mbere ibintu benshi batari baza ko yaraje asanga Man City yaraje asanga Arsenal yari yabaye ya kabiri muri saison yaheruka bari baza ati mbega uno mugabo atamukinyi n'umwe yaguze hari icyaje gukora muri no Premier League y'umwaka mugabo ni unavuga ko ni cyatangaje benshi kuko yaje atwara Premier League asumbije Arsenal niyo Man City Liverpool no mwaka ya Arne Slot wayibonye mu ishoshi ya jewe no munsi ndiko ndaraba yaba Liverpool umugabo witwa Arne Slot atwaye championnat y'umwaka wa mbere muri Premier League n'ibintu bitari bimenyerewe ariko giye no kurama yandi ma championnat Vincent Kompany atwaye championnat y'umwaka wa mbere ariko na Bayern Dominique mu Butaliyano uyu mugabo witwa Antonio Conte atwaye Scudetto mu mwaka wa mbere hajya muri ma championnat gera kuri 5 muri Espagne mu Butaliyano mu Bufaransa mu Budagi ukabona yuko biriko birisubiriza kenshi gica mbere ntangura kuvuga lo football yarasubiye inyuma kuko igituma je mvuga ko football yasubiye inyuma uno muzi tukibona za nguvu za Bayern Dominique nkiyo twari tumenyere vise ba Ribery na ba Robben ntikiriya Bayern Dominique n'inyuma ya ba Robben base yatunze 2020 bari bafise umugabo witwa umusaza ariko wa Barcelona Dieter Zandfried mu Bwongereza nkuko rero twari ari naho tugomba guhagarara no munsi Manchester City akararo kama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza ni Manchester City Pep Guardiola champions gara kuri standard mu myaka 9 mugabo no munsi Arne Slot yinjiye mu nzu nshasha ari mushasha atamakuru yo mu gihugu cy'Ubwongereza afise ukabona ngo araje se yempoza babandi yahasanga bari bahamenyereye ndavuga umugabo aho abo Klopp yamusigiye ndavuga umugabo witwa Pep Guardiola kumwe na Manchester City Michael Arteta kwa Arsenal bikamunanira kurivaliza no mumenyereza mushasha ni hano ngaruka nkavuga ngo equipe canke umupira w'amaguru haba mu gihugu cy'Ubwongereza haba muri Espagne haba hehe uri kugenda umengo uri kurahera uburyohe gusumba twari tumenyereye vyari bigoye kubona Jurgen Klopp yiruka na Pep Guardiola kuri no rugero Slot yirutse ko nabandi muri equipe ya Liverpool burya Jurgen Klopp yinjira yazanye filosofi novuga ngo ya football igezweho kuko ndibuka Liverpool yari ifise umugabo witwa Brendan Rodgers imbere yuko Klopp yinjira ndaraba nkaca niyumvira Slot yaba yafashe equipe yari ifise Brendan Rodgers uyu munsi Liverpool iri mu kibanza ca kangahe Arne Slot rero ikintu kimufashije aje kwinjira muri equipe yuzuye yubatse kuva mu igori gushika ku numero 11 ni produit umugabo yitwa Jurgen Klopp yamwubakira abakinyi batangura mu kibuga beza amubakira abasubirizi babo beza agera kuza kure equipe uza gushika muri umumenyereza basafise na notion muri football nubwo tofise notion y'abamenyereza bakuru bizokorohera kuza kugwana n'izindi ibazo ufise Mohamed Salah ugaca usanga kwa Manchester City De Bruyne ntakiri De Bruyne Ilkay Gundogan ntakiriwe Rodrigo Cascante kinkino zitatu champion igitangura umwaka uciye uhera nizo elema ziri forme muri equipe ya Manchester City iyo ni equipe imwe novuga ngo mu equipe akunda kugora Liverpool cyane yayigoye cyane kuko ndemeza yuko mu gihe ca Klopp ariko yaratwaye ibikombe n'ibikombe iyo hataba Pep Guardiola uno munsi rero turava Arsenal jemba mo Arsenal ubundi nta target bafise kurondera ibikombe buri mwaka Arsenal baranforce ahantu hadakenewe uzurabe ni muri defense ni muri mediane nta munsi ugiye kuraba nk'uno mwaka Bukayo Saka ishobora kuba ari saison yugira nka kane nimba ntibeshe nta muramplace Saka afise muri equipe ugiye kuraba ku numero 11 Gabriel Martinelli Leandro Trossard ibintu batanga bishize ku munzane ntibishikira ivyo Diaz wa Liverpool atanga mwico gihe concurrence ikigorana rero nico kintu ngaruka nkavuga ngo Arne Slot yarorohewe no kuba umugabo yitwa Jurgen Klopp yubatse equipe ariko akanubaka equipe wageze kwinjira akaca asanga za equipe zahora zigora Klopp inguvu zaragabanutse cyane je nico kintu novuga ngo cakunze kugira umugabo yitwa Arne Slot ashobora kwatwara Premier League yo mu mwaka wa mbere sino n'ibintu bigoye sinibaza ko hari n'umumenyereza je no banibuka wa hafi yo bari bwabikora Premier League Antonio Conte 2016 ariko mwana Chelsea
arinjiye aciye ashika atwara Premier League ni ibintu biba rimwe ukabona ko ni champion ikomeye mugabo n'umwaka yarasubiye inyuma cyane je nico kintu mbona cafaje Slot kuko ngiye kuraba ubumenye ubushobozi bwo kumenyereza bwiwe ndabunenga ariko nibaza ko kimwe no mu vyakoze hari abakinnyi yadugirijwe uko Ryan Gravenberch ugiye kuraba mwaka weze kuri epoque ya Klopp yari umukinnyi adakina na Wataru Endo ivyaje guhinduka uno mwaka uko yanabaye umukinnyi akiri muto wa Premier League uherahe uvuga ko unenga ubushobozi bwa Arne Slot je gituma nenga ubushobozi bwa Arne Slot ekipe ya Liverpool itandukanye na ekipe za Ajax itandukanye na PSV Eindhoven ni ekipe buri mwaka iyo usohotse userukiye igihugu bagutuma Champions League mu gihugu bagutuma Premier League bagutuma FA bagutuma Carabao donc ibikombe byose Liverpool igomba kuyisangamo igenda nk'umufavori ntiza nka za Ajax d'Amsterdam canke za PSV Eindhoven ije kurunguruka uje ku ufise target ugomba igikombe kuko je ndibuka umwaka usa imbere y'umwaka wa nyuma imbere y'uko umwaka wa nyuma wa Klopp ushika hari mediane ya Anderson hari mediane ya Fabinho hari mediane ya Alcantara hari mediane ya James Milner Wijnaldum yari yagiye imbere yabo iyo mediane y'abasigaye bose na Naby Keita baca bagira umwaka umwe cyane bakiriye umwaka umwe bica bisaba Klopp yuko aja ku isoko gigura nigurisha kugira ngo arondera aba mediateur de classe mondiale n'imiburiburi nubwo batazoza ari nk'abandi bahahora mugabo baze bafise ico bagomba guterera equipe niko kugenda mu Budagi muri Stuttgart akazana Endo Wataru Stuttgart Eintracht Frankfurt sinibuka azana Endo Wataru azana Alexis McAllister mukwe kwa Brighton azana uyu musore Dominique Szoboszlai azana RB Leipzig azana Gravenberch mukwe muri Bayern Dominique vyari bigoye rero nk'umumenyereza ushitse ugomba kubaka ibintu bishasha umugabo witwa Ryan Gravenberch avuye mu gihugu c'Ubudagi muri Bayern ariko arahabwa umwanya Dominique Szoboszlai muri RB Leipzig arayoboye McAllister arayoboye muri Brighton yukuye Endo Wataru arayoboye uca ugomba kubaka basi uhereye kuri abo nyene bari bafise uwo mwanya basi babimenyereye ibona yuko atari ibintu vyo kubanza kuza gufundikanya kuko Ryan Gravenberch umwanya wose yahawe canke je wanashaka n'ibintu bakina no munsi Ryan Gravenberch muri style ya Klopp sineza ko yari gufatisha nko kameze no munsi Klopp n'ibintu bisaba inguvu no kwihuta mugabo ugiye kuraba Slot no munsi Slot akina umupira muri Espagne batembereze baro yaratugije urwego rwa Gravenberch ndavyemera ariko ndamwagiriza ko yarishe urwego rwa Diaz ndamwagiriza ko yarishe urwego rwa Dominique Szoboszlai donc akunda uwo mupira ico no kwita toto football iyi football igezweho nyene yo gutembereza amapase menshi bikaca bituma Dominique Szoboszlai atakaza umwanya agaprivilege umwana Curtis Jones rero ugiye kuraba Curtis muri Premier League ibintu bakina nivyo akina Curtis akina nk'ibintu vya Pedri muri Barcelona kugumana baro umwanya munini nivyo baro yiwe ntitakara Curtis ndamubona mu ishusho je nabonyemwo Isco kwa Real Madrid mugabo Liverpool itandukanye n'ivyo Arsenal ikina itandukanye n'ivyo Manchester City ikina nivyo umumenyereza wese agira ivyiwe mugabo no munsi yarasubije urwego hasi rw'umugabo yitwa Dominique Szoboszlai ku nimero 10 yarasubije urwego nyuma rw'umugabo yitwa Luis Diaz dutangura saison Diaz na Mohamed Salah bona ari dio d'attaque iteye ubwo mugabo aza kuvyonona afata Diaz amukura ku nimero 7 ku 11 amuzana ku nimero 9 akunde gusara nk'umwanya wa Cody Gakpo nubwo ubona Cody arafise iyo niveau nziza mugabo ekipe ishaka ibikombe kiniki kuko ugiye kuraba inguvu za Liverpool yatanze no season igahura na Manchester City meze neza igikombe Guardiola kugitwara asiga nk'amajorne nka 10 niho hano ngarukira nkavuga ngo Arne Slot ariko ni ekipe itasinzwe inshuro nyinshi zo zitarenga zitanu erega kudatsindwa inshuro nyinshi ni bwa bubi bw'ama ekipe yandi yabaye muri Premier League kuko ugiye kuraba nk'inkino za Jesse nari bwabone Liverpool sinda Manchester City arere tour kuri Klopp na Guardiola mugabo no mwaka 2-0 ale 2-0 retour kuri Man City ndavyemera ko wari umwaka mubi mugabo uravye kuri Arsenal sico kimwe ega uraze kintu je ndakubarira Arsenal niyo mpamvu ngaruka nkakubwira je Arsenal mu equipe atangura umwaka ashaka igikombe sindayiharura kuko Arsenal ubwabo bafise ikibazo cyo mu nimero 9 mugabo buri mwaka bagura ba Merino buri mwaka bagura ba Partey buri mwaka bagura ba defenseur ukibagira yuko ikibazo nyamukuru ufise Bukayo Saka kameze nka Mohamed Salah kuko no muzi Liverpool yavuga ati nubwo twatunga mu nimero 9 adatsinda akararero baratwaye ibikombe bafise Roberto Firmino mugabo Firmino ugiye kuraba niveau yo gutsinda yari hasi ya Sadio Mane yari hasi ya Mohamed Salah barasaba Elie bameze neza rero ufise Mohamed Salah ashobora gutsinda ivyo bitsindo biba vyoroshe
ko wokwiyumvira gutunga basi mu nimero 9 akina gusumba gutsinda mugabo kwa Arsenal ufise abawinga bakina uyu mugabo Bukayo Saka n'umwana witwa Martinelli bameze neza mugabo ratio y'ibitsindo ku mwaka uzomusaba ibitsindo 15 Bukayo Saka nimba ndinze ndamusaba ibitsindo 15 ni exploit yabaye mugabo Mohamed Salah nta mwaka aja munsi ya 20 ivyo vyamaze kuba kamenyero muri equipe ya Liverpool ni hano ngarukira nkavuga ngo Arsenal baza badafise target equipe ikina neza mugabo ibuze finisseur ibuze mu nimero 9 uno munsi haragiye haravuga uyu mugabo w'umu Swedwa Victor Gyökeres akavuga uyu mugabo muri Leipzig Benjamin Sesko kuva sezitangura mugabo no munsi ugiye kuraba Sesko vyaranse ko bamuzana vyaranse ko bazana Victor Gyökeres ni hano ngarukira rero nkavuga ngo Arsenal mwaka utangura jewe n'ubundi mvuga ngo niba gitwara ni experience bikozwe mugabo mu equipe jatangura Premier League mharuramwo Arsenal ntigisigira ndayibona buri munsi ahubwo ndaraba Liverpool ndaraba na Manchester City ziyubatse gute zirashaka ico gikombe omwe nizo equipe zifise poids yo kugitwara basi handi uvuga uti nimba equipe Viance exploit mu kinyumu umwe ku giti ciwe Haaland yobikora De Bruyne yobikora woza na Foden akabikora vyonanira abandi bose Bernardo Silva akavyikorera mugabo kwa Arsenal nibinanira Bukayo Saka uratashe rero ugiye kuraba umugabo yitwa Arne Slot igituma Arsenal novuga ngo mu equipe yagomba kumunaniza ntarimwo ni equipe wanashaka imugora gutsinda igora Liverpool mu majambo make yanagoye na Klopp mugabo ama match menshi Arsenal na Liverpool ziba match nil zitabaye match nil ugasanga Liverpool yatahukanye canke Arsenal kayatwara rimwe na rimwe buri munsi rero umukeba equipe izo utwara igikombe zurabe ujya mukeba Guardiola imyaka yose yatwaye igikombe ujya mu conquérant direct ujya mu mutega niwe yacabanza gatsinda wenye ndibuka mu mwaka uheze Man City yatwaye igikombe bariko barirukana Liverpool na Arsenal hasigaye journée zine bamutega Tottenham bamutega West Ham bamutega equipe kanaka iyo bahura yose atsinda akabereka ati burya nubwo no banaratsinze Arsenal sinagutsinze ndagutomboje tegiye Tottenham ndayitsinde zana West Ham ndayitsinde kugera umunsi dutwara igikombe ico kintu rero Arteta arakibuza umugabo witwa Guardiola kiba mubi Slot bica vyorohana equipe ya Liverpool hetswe na Mohamed Salah ati Slot nivyo yarafise equipe yubatswe na Klopp ariko kandi yanatomboje kuko yasanze ama equipe bahora bahangana na Klopp atari ku rugero rwiza turavuga Arsenal na Man City ni Arne Slot atwaye Premier League mu mwaka we wa mbere ejo naho bagira ibirori byo guhimbaza igikombe na Klopp niho yarari ariko wabaye n'umwanya kusezera Trent Alexander-Arnold amakuru hari nuko agiye kwerekeza muri Real de Madrid nubwo bitaraba officiel mugabo niyo nzira yerekeza ni Arne Slot uko vyogenda kose kuza muri Premier League usanzwe Arsenal na Man City ni yayo yandi ma equipe ukora ziko n'ubundi asanzwe hari ama equipe avurugana utwaye ikombe ca Premier League ko bigenda kose nubwo atitwaye neza mu bindi bikombe nka Ligue des Champions na za FA Cup umuntu nibaza ko mu mwaka wa mbere ntawo mugayira cyane oya Arne Slot sino mugayira kuko burya Premier League iragoye Premier League Ipswich irakoroka mugabe igakoroka igutsinze cyane Southampton irakoroka igakoroka igutsinze Southampton ko yabuje amanota Man City la fois passée yes nukuvuga ngo muri Premier League equipe yari yose iremerewe gutsinda iyi ibintu twakuze tubona muri La Liga equipe za Cordoba ihura na Barcelona kabuzi ko igiye gutsindwa ibitsindo 8 muri Premier League gutsindwa 8 canke 9 biraba mugabo equipe watsinze 9 muri match are turira zikagutsinda nayo cyane hari kina abafana wa Man U bidogera mumenyereza Ruben Amorim no Sir Alex Ferguson yuko yoba Sevilla yamaze umwanya muremure muri Manchester United mugabo bamagiriza yuko atigeze amenya gutegura equipe y'inyuma y'igihe ciwe mugabo urabona ko Liverpool Jurgen Klopp nico yabafashije kandi baza ko biri mu bintu bamushimira ibi Jeno vyita mu bintu vy'amahigwe Klopp n'umumenyereza nemera afise ubwo bushobozi bwo kuba yomenyeza equipe kanaka bagatwara ibikombe ariko kuba yarahitiyemo Slot bigakunda singuvu za Klopp kuko na mahigwe Jendi uyu mugabo nyene wo kwa Manchester United Sir Alex Ferguson asohoka yarabahitiyemo David Moyes abazigiye yabwiye ati ni the chosen one watoranijwe mugabo watoranijwe yashikije ku Manchester United 0 hashika David Moyes vyaranse kandi peut-être ko yoba mu bamufashije kucagura Manchester United wono kwita nka president wayo jewe yayihaye ibikombe n'udukombe umugabo witwa Ferguson arimo rero no munsi ugiye kuraba muri equipe ya Liverpool ndibuka mu mwaka uheze basezera
Jurgen Klopp bamusezerera rimwe na Thiago Alcantara bamusezerera rimwe n'uyu mu defenseur wo mu Cameroon Joe Matip. Joe Matip. Slot ariko arababwira nako Klopp ariko araririmba izina Slot ubona ko Slot abantu bose bamwishimiye. Jurgen Klopp yaduhaye mumenyereza ariko mu mwaka we wa mbere aciye ashika ashena twara Premier League kandi je no muri Champions League yagarukiye muri weekend of finale mugabo match zibiri bakinye na Paris Saint-Germain nabonye Liverpool nziza ni vya bindi nyene muri mu mupira w'amaguru imwe igomba gutsindwa vya nkabikunda niko bimeze ya mu gihe harimo ama elimination direct imwe igomba gutaha indi gasigara rero uno musi Slot kubera twaye igikombe ni credit kuri we ariko inguvu za Klopp nuko yashwe ofite ibi bintu ni nk'abantu ba betting uragenda ukabetinga mushira hamwe kanaka biciyemo kajya amafaranga bidaciyemo kayabona iyo vyaciyemo nta buhinga bwawe buba buhari je ndayitwa ko amahirwe ni Arne Slot yatwaye igikombe ca Premier League benshi baravyishima afana ba Liverpool na cyane kuko uravye igihe Klopp wenyene yahamaze yatwaye igikombe kimwe ca Premier League conyene muri Espagne Real Madrid yakina rukino rwa nyuma rukino rwabayemo n'ibiro vyo gusezera Carlo Ancelotti na Luka Modric yasezera ku kibuga ca Santiago Bernabeu nubwo agiye gukina igikombe c'isi c'ama club ni Ancelotti agiye muri Brazil mugabo umusubirizi we yamaze kumenyekana yaramenyekanye ni Xabi Alonso umumenyereza avuye muri Bayer Leverkusen. Xabi Alonso ravyo yakoze yatwaye championnat ya Bundesliga 2023-2024 adatsinzwe atwara DFB Pokal yanagize inkino 51 mu mahiganwa yose adatsinzwe muri Europa League uwo mwaka yatsinzwe na Atalanta kuri kino rwa nyuma yaje kwatsindirwa kuri finale yatsinzwe na Atalanta kuri kino rwa nyuma ikibazo gihari ni we musubirizi yarabereye kuza gusubira Carlo Ancelotti mumenyereza afise competition muri Real Madrid. Ekipe ya Real Madrid burya ni ekipe igoye gute igoye kumenyereza igoye kumenyereza kuko uno munsi bagufashe bakaguvana mu gihugu dufate wahorubamo bakagutwara mu kindi gihugu giteye imbere gusumba ici wawe biragukostinga cyane kugira ngo ushobore kwiadapta aho hantu rero uno munsi ekipe ya Real Madrid yamaze kuba ekipe itwara ibikombe non pas kuvuga ngo ni ekipe isumba izindi zose mu bindi mugabo zisumba mind yo kumva ingene igikombe kiba kibuze bababara canke bakironse banezerwa uno munsi abamenyereza bari an activité hari Carlo Ancelotti ahora muri Madrid hari Pep Guardiola hari none mutama wa Barcelona Hans Flick hakaba Conte nibo bamenyereza je ubwanje basigaye Madrid ku bwanje hari hakenewe impinduka kuko uravye ibintu basigaye bakina donc kuva 2021 ava muri equipe Everton yinjiye muri Madrid yasanze equipe irekuwe n'umugabo witwa Zinedine Zidane yaciye mu bibazo byinshi nyuma yaciye mu bibazo bazana ba Lopetegui bazana Solari kugera umunsi Zidane agaruka bikanka kiruka nawe nyene umutama amaze kuyifata Madrid ifise umu president agoye Florentino Perez urasaba umwataka ingingo nyinshi zifatwa na Perez n'abasosiyose urasaba umwataka nka Kane bakakugurira Josero kandi bakugurira Josero bakumye Kane bakazogutuma Champions League nutayizana bikagusiga mu kaga je rero navuga ngo umugabo witwa Carlo Ancelotti Madrid yarahabaye ahaba ku mikenyuro yiwiwe canke ku mafundo yiwe yagera afundikanya gusumba yanamenye no kubana neza na Florentino Perez gusumba ico president yamufashije kuko no munsi umukozi abegwa n'impembo kandi iyo mpembo iboneka yuko ari uko waronse ivyo ibishobora kukufasha kugira ukore mugabo ya mpembo ni wayironka umukoresha wawe yarakwimye ivyo ukoresha ukiyaranje uburyo ukora mugabo ya mpembo ikaboneka aho umuntu w'umugabo cyane ibaze wasavye Kane bakaguha Josero bigakunda ugatwara Champions League na wa mu Josero baguha mu price ya Kane ya Kane akabigiramo uruhara rukomeye rero ugiye kuraba isohoka rya Carlo ntiburonka abamenyereza bakomeye haravuzwe mu minsi ya mbere umugabo witwa Jurgen Klopp yamaze kuritayaringa mugabo bakavuga ngo haravuzwe mu Espanyol wa Andoni Iraola Andoni Iraola mugabo ugiye kuraba aba bamenyereza Klopp avugwa vyari bihuha kugera yaho manager we bagera hana akavuga ati izi nkuru zimutwara mu maclub kana akasizo jere ncasubiza ubwenge inyuma nk'imvira none ubuze Klopp ukabura Ancelotti nturonke Flick ninde muntu ugomba guha Madrid ikintu cambere kica kigufasha naba bamenyereza bariko bararuka uno munsi Michael Arteta Xabi Alonso Zinedine Zidane mu bamenyereza ntemera je warimo mushira mu rugemo na Arne Slot no ari hejuru ya Slot kubera wowe yanyeretse Champions League zitatu mugabo numumenyereza afise ubwo bukuntu atiyizeye
wewe warazi gucreate ikibano ciza hagati y'abantu mugabo byo mugora kubaka ibintu vyiwiwe mugabo ugiye kuraba rero Arteta ari kwa Arsenal aratekanye kandi Arteta ubundi ni nk'umukatala muri Academy ya Barcelona muri Arsenal bakina ibintu vyo muri Espagne va muri Arsenal uca muri Manchester City kwa Pep Guardiola ugarutse rero mumenyereza akopya bimwe Barcelona ikina n'ubundi mugabo Xabi yabaye muri Liverpool aba muri Bayern aba muri Real Madrid aba no muri Bayern Dominique mugabo imuhira cyane ni Madrid gusomba handi kuko asanzwe ari no munya Espagne kucuronka umugabo witwa Xabi Alonso aje nk'umumenyereza aje gusucceda novuga ngo Carlo Ancelotti ni atu nubwo ntovuga ngo ni atu ikomeye ni atu isumba izindi zose zari zisigaye kuba zoboneka kubera inzu ya Madrid arayizi yarayibayemwo ni n'umustar wa equipe quand même uno munsi hari aba bakinyi nka ba Vinicius Junior ba Kylian Mbappe na ba Jude Bellingham abana bo mu mediane bo yo bakordona akabwira ati burya umupira wa Madrid ukinwa kuno tuca tugaruka rero tukaraba yubatse iki muri Leverkusen yayisanze imeze gute yayisize hehe je nkunze kuba mvuga ari abantu bagenda bavuga niveau ya Florian Wirtz Florian Wirtz n'umwana mwiza mugabo no munsi ubwiza bwa Wirtz buhagaze hehe Xabi yaje afata equipe ya Bayer Leverkusen ayisanga iri mu bibanza bibi hafi yo gukoroka umwaka wa mbere novuga ngo equipe arashobora kuyigumana muri Bundesliga umwaka ugira kabiri abone yaciye atwara Bundesliga datsinzwe atwara DFB Pokal datsinzwe aza gutsindirwa ku mukino wa nyuma Europa League atsindwa na Atalanta ya Gianpiero Gasperini rero kuzi Madrid afise ibintu yubatse muri Leverkusen twabonye kuko no munsi Leverkusen ifise abakinyi do classe mondiale mu abantu cyane uravye Florian Wirtz n'umwana mwiza uravye Jeremy Frimpong bivugwa yuko ashobora kwerekeza muri Liverpool umwanya n'umwanya nawe n'umuri numero 2 mwiza ukaraba umusore kuri gatatu munya Espagne Leandro Grimaldo n'umukinyi mwiza afise aba defenseur b'abanyafrika burya jewe novuga ngo naheruka kubona nk'umu defenseur w'umunyafrika kina nk'ibintu Tapsoba kina kera n'imiburi buri kuri bakoroture mugabo ugiye kuraba niveau ya Tapsoba urukoba atabayemwe urukoba Tapsoba afise ama equipe menshi buraya yokinira yitwa titulaire iki kintu rero yubatse muri Leverkusen kiraza ikatwereka ngo ni Madrid mu gihe atawundi mumenyereza afise niveau nk'iya Carlo kuzana Alonso niyo vuga ngo niyo niveau Madrid y'umumenyereza bari bipfuza gusumba abandi bahasigaye ashobora kuzoza Madrid nk'uwahabaye azi gusirimonta ibibazo byose biba muri iyo nzu none hagashobora no gutanga ordre muri equipe abana bakayigendera ko kabona twasuye kubona equipe ya Madrid imeze neza n'amahitamo meza kuri Madrid n'amahitamo meza kuko ugiye kuraba basigaye nta wundi banganya niveau je kubganje Arteta niba ari bumuronke navuze mugabo basigaye Chamita Alonso nanje ni Xabi Alonso rero aje harabakinyi ariko barasohoka ni Luka Modric yasezeye nubwo na Lucas Vazquez atasezeye mugana wenyene inyuma y'igikombe cy'isi cy'ama club yana arasezera kimwe mu byagoye Real Madrid no mwaka ubona igize n'umwaka mubi nuko uwo Toni Kroos yaragiye kandi kumusubiza n'ivyigeze vyoroha n'ubu baracarondera uwo musubirira uhiyongereye ko Luka Modric nawe agiye kuva muri Real Madrid ubona ahubwo Xabi Alonso adashike ku kibazo kigoye kizomusabe nguvu nyinshi kugira ngo ashobore kuranirwa muri Real Madrid gusubiriza Luka Modric ni ikintu kidakunda apana kigoye ni ikintu kidakunda nkuko kidakunda gusubiza Toni Kroos ahubwo ugiye kuraba yahabaye imbere yabo imbere yuko Toni Kroos yinjira ko Kroos yinjiye muri inyuma y'igikombe cy'isi ca 2014 ari kumwe n'abadagi bagitwaye yasanga Luka Modric yinjiye muri 2012 avuye mu equipe ya Tottenham abakinyi novuga ngo bari humble bafise umubano mwiza ariko banafise n'ibikorwa bimeze neza bigatuma novuga ngo equipe yose yisanta kuri bo nk'uko umengo ni nk'umuryango wibuke yahabaye imbere yabo yari uwa Alonso nyene aje kwinjira ari kumwe na Sami Khedira ari kumwe na Ozil ari kumwe na Angel Di Maria na Luka Modric barakinanye na Ricardo Kaka mugabo cohesion yahabaye hagati yabo urumva ko mengo nabakinyi b'amazina mugabo cohesion yahabaye hagati yabo ntiyari imeze neza nk'iyahabaye hagati yo na Kroos na Casemiro bisiguye ngo hari abakinyi baba ba legende muri equipe bataba ba legende kubera mu kibuga gusa ahubwo bana ba legende mu ijambo bafise kunze ijambo Zidane yigeze kuvuga ariko aravuga ku mugabo witwa Kroos avuga ati burya Barcelona bubaka amapasi menshi kugira batsinde igitsindo atari ko ivyo Barcelona yubaka mwanya munini
Cruz abikreya muri pass imwe gusa igitsindo kikaba kirabonetse nubwo Cruz yari uwo mukinyi afata Real Madrid urukino bariko barakina akarutwara kuri ritme wenyene ashaka cyane bashaka tugende buke ni sawa bashaka twihute ni sawa nimba ari pass imwe isabwa kugira ngo igitsindo kiboneke byose birakunda arashoboye kuyitanga urumva uwo amaze gusohoka byaragoranye barabura umusubirizi wiwe uno munsi rero cyasohoka undi afise karite nk'imwe yiwe yapane yo kunyarukana urukino mugo yo gusoma urukino mu mwanya mutonyi vyihuse Luka Modric ni umwe mu bakinyi novuga ngo jewe nabonye ndamuhera kumuvuga ko inyuma y'ikibuga nta mwaka nibuka Modric yararonse rouge je ndiko ndaraba match nta mwaka nabona rigeze kubona Modric afatana mu mashati n'abakinyi ba adversaire mugabo no munsi abana bahari no munsi biragoye kubajera erego no munsi gutunga equipe y'abana b'imyaka 24 mugabo bamaze kwitwa abastare b'ugwego rw'isi bamaze kurenga 2-3 muri equipe biba ari ibintu bigoye kujera zogorana nko muri equipe gusubiza Luka Modric mugabo umumenyereza ni yagira ku rutonde rw'iyo kubaka ibintu biramandi baza ko bizokunda byoroshe ni Luka Modric rero yasezerewe ku munsi wa gatandatu nyuma y'imyaka 13 ari muri equipe asohotse ari we mukinnyi afite ibikombe byinshi ibikombe yatwaranye na Real Madrid arasezerewe nivyo yasezerewe kuri Santiago Bernabeu mugabo nuko atarundi ukina zosohokera kuri Santiago Bernabeu ariko agiye kubafasha mu gikombe ca Chis ca Macleb yaranavuze ngo byoba byiza ngarutse Sibeles nkaza tukaryoherwa namwe ko tusebura igikombe ca Mondial de Club ni Luka Modric agiye nivyo n'umwaka utabaye mwiza muri rusange mugabo ndashaka ko tugara ku mugabo witwa Kylian Mbappe n'umwaka we wa mbere muri Real Madrid araje abaye meilleur buteur wa La Liga n'ibitsindo 31 atwaye kandi Soulier d'Or européen kuko yasumbije Victor Gyökeres yasumbye na Mohamed Salah Kylian Mbappe umwaka we wa mbere Soulier d'Or atari bwatware nubwo yakinye muri za Monaco na Paris Saint-Germain ariko kandi ni Real Madrid yagize umwaka mubi kuko yagize umwaka mubi muri La Liga muri Copa del Rey na Ligue des Champions ni Kylian Mbappe yabaye mwiza mu gihe Real Madrid yari yabaye mbi canke yabuze abamufasha kugira ngo Real Madrid ibe nziza Madrid ino sezo yari equipe ku y'amasengesho yari equipe ibintu bakina je nkibona basinyisha Kylian Mbappe donc Kylian Mbappe azira ubuntu ava kwa Paris Saint-Germain nari mbona umengo Madrid rero iraje be soudain igora ama equipe usanze Vinicius Junior ameze neza Rodrigo Goes Jude Bellingham urabona sezo bari bagize umwaka urangiye usanzeho abagabo nka Daniel Carvajal baruka Modric na Thibaut bameze neza kongeramo Kylian Mbappe rero wacumengo ni atu ikomeye cyane kubera dusanzwe tuzi ubushobozi bwa Kylian Mbappe mugabo no munsi je Madrid novuga ngo yarandeseve narabaye desi na niveau batweretse muri no mwaka nimba hari abagabo jewe nabonye bakomeye bafise bari formantarma Kylian Mbappe ari formantar caramufashije cyane ama critique ku bakunzi ba Madrid bavuga ati batuzaniye umukinya atari we yaje mu bihe bidakenewe Kylian Mbappe so twari twipfuza mugabo urakunda araguma mu ivyo bibazo amenye ngena bisirimonta buhoro hagera yaho no munsi aje kurangiza je ndibuka bagenzi banje turiko turatera blague ndababwiye ati burya Robert Lewandowski no numero 9 mwiza kandi ari muri equipe nziza iri kwiramufasha mugabo vyanga bikunda Kylian Mbappe wa meilleur buteur ndabibabwira muri Fazari Kylian Mbappe wa meilleur buteur vyanga bikunda tukamwa tubona umengo none ibintu randira ariko aravuga icizere kiriko kiva he mugabo Kylian Mbappe je nariko ndavuga yari Kylian Mbappe mfitiye icemeza yuko numwataka atotsinda ibitsindo bitanu ngo ntabetone peu importe equipe yari yose yaramaze kuvyerekana we yaciye uno munsi aje kurangiza aronse Soulier d'Or ku mugabane wa Buraya n'ibitsindo 31 yaje kuba aca imbere y'umugabo witwa Victor Gyökeres asiga umugabo witwa Mohamed Salah ndetse na Robert Lewandowski amaze kumukinyi wa mbere ku visi y'umupira w'amaguru ibaho aronse Soulier d'Or muri Champions League akayironka muri Coupe du Monde akayironka au niveau européen mu champion ndiyumvira est-ce iyo Mbappe yari gushika muri ya equipe yari ifite Toni Kroos mu mwaka uheze ibi bitsindo 31 hejeje afise muri La Liga ubwo ntiri gutsinda 40 cyangwa 50 kuko yari Madrid ifise Toni Kroos yorosha ibintu mu mwanya mutoyi atangiye passe mu mwanya ukenewe kandi Kylian Mbappe no munsi nibaza yuko bavuze gutsinda Kylian Mbappe aratsinda cyane reka mu gusozera ndababwire kuri basketball ni Nile Conference mu nkino za nyuma rw'urukino rwa gatandatu Al Tripoli yo muri Libya ikinamo Jean-Jacques Bosse muramuzi yaciye mu runani yatsinze MB basketball iyi niyo muri Afrika y'Epfo amanota 102 kuri 73 mu gihe APR canke Armée Patriotique Rwandaise vyagiteze kurako iza kwikarifya mu nkino za nyuma za
Bal nawe yaje gutsinda bigoranye kuko batsinze mu manota 3 mu segonda 5 ya nyuma batsinda Nairobi City Thunder 77 kuri 78. Reka nabwire kandi ko umugwi wa Musongati watsinzwe na Flambeau du Centre ku rukino rwa nyuma y'igikombe c'umukuru w'igihugu, maze Flambeau du Centre itwara igikombe ikabigiye no guserukira urundi mu nkino za Confederation Cup. Nivyo reka ndagushimire Landry. Ndagushimire cyane bwana Richard. Reka nshimire abantu bose badukurikirana, ndabose ko mushobora kudukurikirana kuri ku mbuga zacu YouTube, Facebook, muragenda makandika BNP TV kuri YouTube, BNP Media kuri Facebook, TikTok ni BNP Media, Instagram ni BNP Media ndetse na X canke Twitter. Reka ndabashimire kuba mwabanye natwe ahanje na utaha.